Yaman, uno musinje kubabwira karaoke. Ahantu nzi haba karaoke mu Burundi ni ahantu hamwe honyene. Ni kuri archipel naho nyene iba kuwa kane. Urumva uti karaoke ni iki? Karaoke baguha micro, cyo ne cyambere na mbere. Icuma kiduza amajwi. Bagaca baguhereza ikintu bita screen écran. Iyo écran biri kwiki amajambo y'iyo ndirimbo. Bagaca bakuramwo amajwi y'uwo muntu, bagaca bashiramwo umudiho gusa. Bisigura iki? Ijwi risohoka ni iryawe, ubaye umuririmbyi, hatagira écran si karaoke, hatagira micro si karaoke, hatagira amajambo y'iyo ndirimbo ngo abandi babone ivyo uriko uririmba ko ari ibiharadabu nuko atari ivyo, sivyo. Sasa mu Burundi ni Buraya ndumva abantu bavuga ngo bagira amakaraoke. Bro, nta karaoke ugira kubera nta écran ibihari ngo babone amaparo yo kuraririmba. Kindi naco karaoke ni haririmba umuntu umwe, abantu bose baba bari ngaho barikora mu gahogo umwe wese agashikirwa. Umva rero kirazira kwiteranya demokrasi n'akajagari. Ego. Ahasigaye mugiraho muba mwubahwe, nizere ko muba mucukura ubutare bwa P network. Ego, ahasigaye umunsi mwiza.